Morning Burundi. Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa kabiri aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa mu ntara zitandukanye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Amakuru tukaba tugiye kuyahera hariya mu ntara ya Gitega aho ubunywero, uburiro, ibibanza bitandukanye bitagiramwo isuku bigiye kugagwa. Buramatari w'intara ya Gitega Venama Nirambona aragabisha abafise ubunywero, uburiro n'amaduka mu gisagara ca Gitega ko batagize isuku bazokugarirwa. Venama Nirambona amenyesha ko hari uburiro buteye isoni kubera isuku rike burangwamwo. Abahamagarira kwikebuka batarugarirwa. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyarasubiye kuduga mu gisagara ca Kayanza. Ingenzi yerekeza mu gisagara ca Bujumbura iriha amafaranga 25,000 muri Hias, nayo muri Probox ikariha amafaranga 30,000, mu gihe igiciro ca leta kitarenze amafaranga 10,000. Kuva mu Kayanza uja Ngozi abunguruza abantu basaba amafaranga 10,000 ku muntu umwe, mu gihe amafaranga 3,500 ari ico giciro ca leta. Ingenzi ziridoga, bamwe bashima kugabanya ingendo bakamenyesha ko inyuma y'imisi mikuru ubukene buba ari bwinshi. Amakuru tuyabandanirize hariya mu isoko yo ku Kabasazi igiye kubakwa inyuma y'imisi isoko yitanywe n'umuriro. Ivyo bikaba vyafunditswe kuri uyu wa kabiri Nzero, mu gihe umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ibidukikije Prosper Dodiko hamwe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere baherekejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bishikira ku Kabasazi mu ntumbero yo gushikiriza igicapo c'ingene iyo soko igiye gutunganywa hubahirijwe gukinga ibidukikije kandi n'ibidandazwa bikingigwe. Hatanguye isekeza ryo gusuzumisha indwara ku buntu. Abantu bifuza gusuzumisha indwara y'igisukari, kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu ntara ya Karusi basabwe kwitura ibitaro n'amavuriro bibegereye. Iryo sekeza rikaba ryatanguye kuri uno wa mbere igenekerezo rya 6 gushika ku wa ndwi Nzero 2025. Ico gikorwa cyo gupima kikaba kiriko kibera muri ibi bibanza. Ku bitaro vy'Ikarusi natwe turashoboye, ku bitaro vy'amakomine, ku mavuriro mato mato, ku migwa mikuru ya komine Gitaramuka, Gihogazi, Karusi, Nyabikere, Gisimba Waga na Bugenyuzi. Amakuru yacu tuyabandanirize hariya mu gihugu ca Kongo. Amabuye y'agaciro abandanya gusahurwa. Abashinwa batatu barafatanywe ibipande 12 vy'inzahabu hamwe n'amafaranga 800 vy'amadolari y'abanyamerika. Nyamugindwana zibandanya kuba nyinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Kongo. Ubuseruko bwa Kongo busanzwe bugizwe ahanini n'amabuye y'agaciro, inzahabu, diyama. Ivyo navyo biri mu vyifashishwa mu gukora amabateri y'amatelefone hamwe rero n'amabateri y'imodoka zikoreshwa umuyagankuba. Igihugu ca Kongo kimaze imyaka irenga 30 mu kibazo c'umutekano muke. Kuva inyuma y'ubukoroni ivyatumye iguma isahurwa amabuye y'agaciro. Inyuma y'imyaka 40 abahoze ari bene itongo riri mu ikambi ya gisirikare ya Rukinga mu Rumonge boba bagiye guhabwa umuzibukiro. Umwizero watanzwe na Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi, hari kuri uyu wa gatandatu itariki ya 4 Nzero 2025 aho yari yagendeye intara ya Rumonge. Inyuma yo kwifatanya n'abanyagihugu mu bikorwa rusangi, Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge yamusavye kugira ijambo ashikirije abanyagihugu batanze amatongo ari ahubatswe ikambi ya Rumonge. Abo bakemeza ko imyaka yababa 40 batarahabwa umuzibukiro. Mutabazi yamenyesheje ko iyo dosiye igeze mu bushikiranganje bw'ibidukikije, yijeje ko muri aya mezi ya mbere y'umwaka bashobora guhabwa umuzibukiro wabo. Alain Tribert Mutabazi yahavuye yishikira kandi ahari ko aracibwa ibarabara ry'imigenderanire hafi y'urubibe rw'iyo kambi. Morning Burundi. Uburundi burakeye.